Hello mkali wa 257. My name is Alan the Really. Kama kawaida ndambaniga kuri Indundi TV. Yamiringa kugira ngo ikuzane update y'ibintu biba bigezweho kandi bisa neza. Ni kuri no munsi itariki 18 niko ndani ya mjengo Empire Avenue aho hari urugendo. Ni Sadbi yarafise urugendo aja kuramutsa cha kigo hahandi wigira kubona ya image abana babanza kuririmba indirimbo No Love imbere yuko binjira mu ishuri. Ni mu ntara ya Bubanza aho twari twagendeye ikigo kimeze neza. Kwinjira academy kabifise kwinjira trade school aho ubona yuko hari abana bameze neza inyuma y'abagwiza tunga kuza gukorana n'abaririmbyi none mugwiza tunga ariwe Claude asanzwe atwara kazoza plus isanzwe ikorana n'abaririmbyi bizimana Bobakar Karom ubona yuko hari abagwiza tunga bihaye mu kugira ngo bafashanye n'abaririmbyi bacu bagende kino kigo none mutama canke none mupapa none mugwiza tunga afise ikigo hari ubugaragwa yaje kwashira umuji ibintu bisa neza ushobora kuba wibaza ngo bimeze gute kurikirana ino video uze kuraba ingene baje kwakira Sadbi n'ugweze ari kumwe na Claude wa Kazoza Plus ubona yuko byari bimeze neza muri Kwizera Academy. Ni wande baryoye kubona Sadbi bazi yuko imisi yose mama muri ko muratamba indirimbo iwe taniyumvira mbega uwo muzana muryoherwa muri musi yaje babwire Noel nziza Noel nziza kwanza kuri mwese mwikomera amashi kandi mwongere mushimire Imana kwa yatugejeje kuri no musi reka shimire boss wanje yamafasha mu bikorwa byanje kuba yanzanye ngaha ko yampuje namwe kumbure n'ikindi gihe niyo dutumira tuzongera twuze love Razuwaye mukomera amashi
nkuko ushoboye kubibona ni Kwizera Academy, ubona yuko Kwizera Trade School bashoboye kwakira umuririmbyi Bizimana Boubacar Karom hamwe na Claude asanzwe atwaye Kazoza Plus. Ubona yuko babakiranye gweze, ibintu byari bimeze neza, inyuma yo kuririmba indirimbo Burundi bwacu ibintu byari byifashe fresh sana. Ariko twashoboye kwegera Sadbi inyuma yuko ariko aratunganya Indoto Festival na timu yiwe ya Empire Avenue, ubona yuko byari bimeze neza, yashoboye kuganira aratwiganira ko kimwe mu gikorwa yakoze uno munsi cyari gikorwa afise yarasanzwe afise kuva muri 2010. Nizando tuyabayimwe kuva kera, yari yipfuza yuko Imana niyamuha izihe nuriya, wewe ni wampa uzuhe nujya, ariko namashaka kubibutsa dufashanye, dufashe kugira ngo twibuke natwe twibutsa abandi ko twigeze gufashwa, nivyo byo dushikana ku iterambere. #ibyiza by'iwacu imbere numviriza Sadbi hama nanje ngaruka ndagusezera, ariko ubanze ko subscribe nimba utararikorako kugira ngo tuyishikizazi tukaye umumu. Sadbi mambo vipi? Poa kabisa. Umeze neza gamta? Imana. Amakuru yawe nyuma yo gushira ahabona igitaramo kigiye guhuza abaririmbyi benshi abasanzwe bari muri Empire Avenue ndetse n'abaririmbyi bariko barakora mu gihugu cy'u Burundi, ibintu bimeze gute? Ibintu bimeze neza, imyiteguro igeze kure, nibaze ku itariki ya mbere tuzobereka neza icyo twabateguriye cyangwa icyo turabategurira muri uwo mwanya. Muri no mwaka tugiye gutangura n'itariki imwe hagiye kuba Indoto Festival. Mwarashoye kuvuga ati umuntu wese afise indoto, ariko atari ya ndoto uroto ujyamye, ahubwo ya ndoto ikubuza gusinzira bwacu ukipfuza kuyishira mu ngiro. Ugiye kuraba zimwe mu ndoto uri kurashaka gushika kuko hari ivyegiye biravugwa kera. Sadbi yaripfuza kuzofasha nkuko yafashijwe ngo umunsi wa mpaye uzohe nujya. Sadbi harabonetse kuri uyu wa gatatu itariki muri zona tariki za 18 turiko turazamwe, harabonetse ujya gufasha abana bakwakirana ugweze ahantu hari abantu benshi. Byari bimeze gute Sadbi ko umuntu atashoye gushika hajya? Nkuko mwavyiboneye twari tugiye mu ntara ya Bubanza kuri Kwizera Fondation Academy, twari tugiyeyo gufasha, turi kumwe na nyeneho ariwe Claude niko ndeha. Twaragiyeyo tugira Noël pour les enfants, turabagira Noël abana, turabafashisha n'umunezero n'ibintu byinshi bibanezera. Nibaza yuko ari kimwe mu bintu byatumye je Sadbi nuko nari namye mfise umutima wo kuba hafi y'abantu, swata abantu batishoboye cyangwa abantu bumva ko bakeneye ko umuntu ababa hafi. Nibaza ko ari igikorwa cyiza kandi ari igikorwa ndiko ndabandanya mu minsi izaho, tuzogerageza turamenye dushinga natwe Fondation Satura ku rwego rwo gufasha abana b'imfuvyi. Mbega igikorwa mwakoze kuri uwo munsi byari bimwe muri za ndoto mwarota zikababuza gusinzira? Nibaza yuko zimwe muri izi ndoto ndiko ndabamwo canke vyabaye ari indoto ndashobora kuba nararose muri 2010 ndetse ndanaziririmba mu ndirimbo nka inkuru yo kuri ugiye kurabaho navuye. Nico kimwe nuko abo bana ejo bashobora kuba abandi, bashobora kuba ba Sadbi, ba ministre n'abandi abantu bakomakomeye, aba president. Nibaza yuko umutima ari mwiza, ndetse mbashe no gushimira Fondation Kwizera Academy ku gikorwa ciza twafashanyije. Sadbi ryashure mwagendeye ni shuri inyuma yo kuririmba Burundi bwacu bacabanza bagakubita ko no love, ndetse bishobora kuba ari na bimwe byo bavyatumye mujana na nyeneho asanzwe anatwaye Kazoza, musanzwe mu gukorana nkawe no muririmbyi no mugwiza tunga ashira imitahi yiwe agashobora gushiramo umuririmbyi kugira ngo ibintu byo bigume bigenda neza na publicity gume igenda neza. Abana gufata kuririmba indirimbo yawe nk'indirimbo ya kabiri beje kuririmba igihugu kugira ngo babanze kwinjira mu ishuri, uraheze ukavyakira gute nk'umuririmbyi w'Uburundi uri kuragerageza gukora umenyekanisha ibendera? Yego, ni igikorwa cyiza cyane, ndabifata neza cyane kuko urabona iyo ukoze ikintu ukabona yuko kigeze kure uracishimira kandi uravyishimira, ndetse binaguha n'ingoga iyo gushobora gukora n'ibindi ukarushirizaho ntuzenye. Nako batwaragiranye na Claude canke ni kuri ku ruhande kuko abantu bemereye ko turaba jeune entrepreneur entrepreneur muri music, gutyo bakatugira icizere, bakadushira hafi y'abantu babo canke hafi y'abantu babona ko biba bikenewe koko. Ni igikorwa cyiza cyane kuba indirimbo iririmbwa nka hymne national, kuko ndahamya yuko muri imyaka 5 iheze nta ndirimbo nimwe nkiriya iraboneka mu gihugu cy'u Burundi. nta ndirimbo nimwe iraboneka mu gihugu cy'u Burundi barinda kugira ibintu nkabijya. Sadbi abandi bagwiza tunga cyangwa abanyamitahe bipfuza gukora ibintu byari ko batari ko rashiramwe urwaruka muri ko murakora mu kumenyekanisha ibintu, ugasanga amapankarte yuzuye ko abantu tutazi kandi hari abaririmbyi bagiye ko ibintu byogenda neza. Urahetse ukaca bahanura iki kubona yuko Claude wakazoza zera bitanguye abandi woco bahamagarira iki? Nibaza yuko Claude ingendo agira ari ingendo nziza cyane kandi kwiye gukangurira n'abandi bagwiza tunga gukoresha izina ry'umuririmbyi, kuko umuririmbyi n'umuntu afite influence
kandi iyo umuririmbyi akwegereye kumva ko afise ivyiyumviro vyiza nta mpamvu yo kutamukoresha nibaze bashiremo gwaruka mu bintu vyabo bazana imitahe mu investissement ya music ndetse tubashe gutera imbere n'abaririmbyi bashe gutera imbere muri rusangi. Uko bakwakiranya rweze tugarutse kuri rya tariki imwe igiye kuba hagiye guhurira isinzi ry'abarundi bakunda umuziki w'Uburundi ndetse bifuza ihinduka ku muziki w'Uburundi ucu bahamagara iki kuri ya tariki imwe abarundi bariko barakurikirana no video ku tariki imwe nonge ndabibutsa yuko igihe naza n'inkuru y'ukuri twarujuje mise viva baranderuye banshikana ngaha nibaza yuko boza tukuzuza kandi La Costa Beach nkuko twabikoze barakoze cyane nimba atakabanga hari abaririmbyi muramenya ko nyuma ya conference atabaririmbyi mwigeze tubwira harabo mumaze kwiyumvira gushiramo ariyo nka Nelson B bamaze kujamwo bamaze afishe bamaze gusohoka ndetse tuko turandura n'abandi ariko ahanini twibanda kuri Empire Avenue n'abaririmbyi bayo sadbi tukwifuriza ibikorwa byiza na cyane cyane n'umwaka tugiye gutangura ko turiko dukoresha ya hashtag iby'iwacu imbere yego murakoze cyane inshuti mugenzi nko kwejeje kubibona ni sadbi agusaba kutosiba itariki imwe izukwezi kwa mbere 2020 aho ubona yuko ngaho kuri La Costa Beach hazoba hariko haraka umuriro inyuma yuko kugendera ico kigo yo kwakirwa n'abo bana canke n'icyo kigo gisanzwe kireze abo bana cigisha abo bana aho hantu havugwa yuko hari ubugaragwa bukikujwe n'ishamba atamuntu yari yumvira yuko hobaye ivyo bintu bimeze nk'uko twashoye gutembera ico kigo twabonye ahantu hari bitaro twabonye aho abahingurira amasabuni mbere bakaba banaforoma abanyeshure bamwe bazi guhingura amasabuni abandi bashona gudoda impuzu abandi basanzwe bakora mekanike ibintu bimeze neza cyane ubona yuko ico kigo gisanzwe gifise n'ivuriro hari ibintu byinshi cyane vuba cyane tuzoza kubarondera na Claude kugira ngo atubwire iciyumviro naho yakuye kugira ngo aje kurondera ahantu nkaho ibubanza hari ubugaragwa hari ishamba atamuntu yari yumvira yuko hoba iterambere nk'iryo akazi kwashira iterambere nk'iryo aganatwara abantu bafise ubumenyi kugira ngo bigishe abandi nkuko hejeje kubibona nariko ndakwereka twariko turagutembereza muri ico kigo byari bikuye yuko abanyamitahe bazana imitahe kugira ngo twubake igihugu cyacu gikomere byari bikuye yuko dukora cyane kugira ngo iby'iwacu imbere ibindi bize inyuma dushigikirane ibi byose byokunda bigiyemwe na entertainment ugasanga ibintu bisa neza je nitwa Jean Allen Duwarugira iyi ni Indundi TV abenshi munzi nka Indundi boy canke Allen the really nita really not a fake I'm from Triple Boo ni Burundi Bujumbura Buyenze napozaliwa reka ndakubwire ko ndagukunda cyane Imana igumi kundindira uzushike muri uyu mwaka tugiye gutangura ndagukunda cyane ja Blaze